Musasanga sinzi ko wabonye kada ka video k'umunyamurenge ari muri Amerika hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko aravuga amajambo kabisa navyo ntusubiramwo ateye isoni ku gisirikare cy'Uburundi kiri hariya neza muri Minembwe aho yavuze amajambo novuga ko amajambo y'agatitiro sinzi ko wamwumvise aho nshaka twihuze n'izi ntambara twazabera hano ku butaka bwa Congo aho abari ku ruhande rwa M23 bariko berekana yuko abari donc bari mu ntambara yabo donc bariko bafata nk'intambara y'amoko ariko ku rundi ruhande rwa Congo bariko bafata nk'uko bariko barivuna umwanzi eske kuko ibi bintu urabona bizotuma intambara ya Congo ihera vuba koko urakoze cyane Ben reka ntangure ndamutse kwanza abagikwana twumye kino kiganiro tugiye gukorera mu buryo tudasanzwe tugikoramo mugabo imbere yo kunisha ikibazo bacice buryo bacibazo gihambaye cyane gose uruhande rumwe rufata intambara nk'iyamoko mu gihundi ruhande nabwo bifata mu ntambara donc ni defense ntamwe kwanza kujya ka video kuri Munyamurenge yavuze amajambo y'uterasoni kabisa amajambo ateye isoni ata muntu yarezwe n'abavyeyi babiri ashobora kuyavuga n'amajambo abayumvise mwayumvise ntabwo ari ngombwa ko tuyasubiramo kubera ko ubundi umushikiza gitutsi niwo mutukanyi ngiye kugira ikintu mvuga cyane cyane ku banyamurenge bari muri Amerika cyane ndi kuvuga ko kumbure na bamwe bo mu bwoko bw'abatutsi ese tukare muri Amerika nabo nyene n'abari mu gihugu cy'u Rwanda yes muri ibyo bihugu cyane niho bakunze kwimonogoza mu kwifatira mu gahanga indongozi z'igihugu cyacu inzego zitandukanye ubundi byo kuba wontuka igitutsi cyose ugomba se nibisanzwe kubera ko genda umuntu gise ndugwego wumva ututse je ututse jewe mugabo wubahutse urwego rw'igisirikare apana umusirikare urwego rw'igisirikare ukuvuga ko uburenze ijya munani uba igisirikare cyose ubugisuzuguye ubugiciye amazi ubugitutse sivyo ya Suriya wenyine avuze amajambo y'uko zasoni avuze amajambo y'umwana ataritswe ni benshi twumvise mugabo muri iyi minsi bisa n'ibyari byagabanutse bisa n'ibyari byacureshe baramaze iminsi badatibanga nkoresha iyo mvugo baramaze iminsi iminwa yabo bayambitse ubufukamunwa ubundi umuntu yarezwe ntabwo ashobora kuvuga amajambo nk'ariya ngo nuko uba wamushavuje ngo nuko uba wamukorera ibintu adashima ubundi bijya nibiba bisanzwe bibogaboga mu mutima we donc niyo kamere yiwe niyo nature yiwe umuntu nk'uri ushatse gutukana nawe uba uriko uratakaza umwanya wawe kuko we kamere we ni gutukana wowe na wowe nivyo uba uri urishiramo kumbure kubera ko aba yakudugirije kamere yawe donc udasanzwe ufise iyo kamere yo gutukana so rero icyo ngiye kuvuga ni giki abantu nk'abariya ubundi baba bariko barerekana nkoresha itero mu bwoko bwabo yuko burimo abatandero abantu bataretswe kuko uravye ingene yakoresheje imvugo yakoresheje yigize nkaho umenga serukiye abanyamurenge bose pas vrai hariho abantu rero badatahura yuko bijyavuze yabivuze nkawe yataye indero nkawe baca yifatira mu kivunga kandi benshi niko biba bimeze kuko urumva nkuriya ubonye amajambo avuze wacufata na ya majambo Fani yavuga ayerekeza sevre ku bagenero biwabo n'abatarabi wabo yuko ngo bazobakona babagira ibiki tusa ugaca werekeza no kuri aya majambo bari abagore b'abanyamurenge bari kwashikiza bari muri Kenya nabajya bari muri Amerika bari koravuga wo kwibaze uko ari abavugizi b'abanyamurenge bose mugabo siko bimeze ndakubwira ibanga rimwe Benita wowe utazi mugabo nubwo ntarisho ikibazo cyawe nibi birakenewe cyane aba banyamurenge bariko barakoreshwa na Kigali sivyo ibindi azi ko abantu batabizi bariko barakoreshwa na Kigali uti kubera iki ubundi Kigali yari yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo leta ya Kongo ntihokonese abanyamurenge nk'abene gihugu
b'abakongomani sivyo we Kagame mu Rwanda yarabihakaye ko atari abanyarwanda mugabo acanakenera yuko leta ya Kongo itabemera nk'abakongomani uti yarabikenereye iki yarakeneye yuko iguma ibiturufu yo kurondera balkanisation ça fait longtemps ariko arakeneye umukino mugabo waramwangiye rero muri iyi minsi bariko bavuga amajambo yo gucokora sinzi kuri kurabibona gusotora igihugu cy'u Burundi gusotora igisirikare cy'u Burundi gusotora abarundi kugira ngo barabe yuko babatera inyege babatera ishavu bituma abarundi bakora ivyo batokoze ku banyamurenge uti ibyo navyo nibiki warabonye ko harahize imyaka itari mike bari kubakenera yuko abarundi nukuvuga botwebwa n'ishavu bagakora nka masakire ku banyamurenge baza gusanga abarundi si ba bantu bamunyamire si wa muntu ahora ikosa kanaka ahora ikosa ry'uwundi uwundi nabo baragerageje kubyikorera basi babakore ko masakire bize kwitirirwa abarundi ibingira ngo muravyibuka yuko babikoresheje leta itabara biranka muribuka yuko leta ya Kigali yaremye umugwi w'itirabwoba babita abamayimayi baze kubikora biranka gushika magingo aya imigambi yabo yaranse gusohora rero nivyo tuko turabona bajya bagore b'abanyamurengekazi bari kubavuga amajambo wo kwibaza ko ari ubugogi ari ubujuju mu kwerekana yuko ngo nitwagaruka Uvira ngo ubusi bya bindi ngo tuzobica ngo kubi ngo noneho ngo nitwa ngo minembwe tuma ngo tuyifate neza tuyigira ikindi gihugu mu kwinjiramwe bizbasaba passport urumva aya n'amajambo yo kwensita ubundi bwoko kugira ngo noneho butwagwa n'ishavu buze kwirara mu banyamurenge sivyo bibagira yuko dukunze ko shaterme ngo yuko igihe babugira ababukaranga ayandi moko ari munsi y'urugo sivyo sindi ko wumvise ijyanye audio y'umurundi yacabishura aho yavuze ngo nawe yarivuganya gashavu mugabo aza kwigarura yavuze ngo iyo niyo mpamvu izotuma abanyamurenge muguma munsi y'ibirenge by'ayandi moko sivyo mu nyuma yigarura ngo bamwe bo mu banyamurenge mu bisanzwe abanyamurenge bamwe naba mindless hariho vraiment mu byukuri abanyamurenge bamwe simvuze bose baba umengana bakihabwenge n'abandi bafite ubwenge bukora babona imikino bariko barakinirwako sivyo haramaze gutabura yuko ari manipulation za Kigali Jeni baza yuko banafisa ngo ntagucike mu ijambo abari abantu batarabona neza ibikorwa bikorera birakutaka kuko ndazi neza abanyamurenge bari hariya kutaka ko baramaze kubona igikorwa ego ibikorwa babakora none Gabriel wonsigura yuko nka Moise Nyarugabo atazi neza imikenyuro yari arabizi arazi yuko we yungukira muri ziriya ntambara ibarabizi nta kintu na kimwe ariko araharanira kubwo bw'abanyamurenge mbe wari uzi ko Moise Nyarugabo yabaye mu namashinga amateka ya Kongo yahinduye iki yabaye mu namashinga amateka Mandosi irahera aravayo uyu munsi mu namashinga amateka ya Kongo harimo abanyamurenge mu gisirikare cya Kongo harimo abajenero barazira realite y'izi ntambara uyu Moise Nyarugabo mufate nka Corneille Nanga niwe yatwara c'est quoi iriya donc ruriya rwego rujejwe amatora ntagara amatora sivyo ngo muri Kongo mugabo biza kuranga yagiye kuba umuroberi bifatiye nka kujya kwa Joseph Kabila ari president w'igihugu biza kurangira abaye umuroberi none ivyo Kabila atashuye gukemura ari president agomba bikemura ari umuroberi kuri Kabila M23 yari hari sivyo uyu munsi Kabila aje kwingana na M23 nuco utahura yuko M23 yari ya Kabila nyene yayiremye akiri ku butegetsi kugira yigwanye agaragaze ko afise opposition mugabo uyu munsi ari muri ya opposition nyina mugwanye ibintu cyo nakwa ari manipulation rero kwibana abanyamurenge birakwiye yuko baca ubwenge nugire ngo Moise Nyarugabo bigire mu ntavyatsi arabizi n'abariya bose bari ku rwego rwo hejuru ibyo barimo barabizi abatabizi n'ababene gihugu bato bari kubakoreshwa nk'ivyamba bababwira ati jamwe barabara mwamiriza ibi bakabijamwo
batazi ibyo barimo. ese nakwibarije gatira bora musasaguzi kubera yuko abantu ibyo bakora bitwaza nkaho mengo bari kure y'igihugu ntaco babakoza bari donc bararinze ese bano bantu nyene byafisiriye ntaco bakora ko nk'igihugu nk'uko kuntu bakwasotoye igihugu ugasanga kavuga amajambo nk'aba ba Pacifique nazi nk'aba ba n'abandi bose bashoza bene ubundi cyo wotara n'igiki umunyamurenge muri Kongo afise uburenganzira bumwe cyo kimwe n'umubembe cyo kimwe n'umukasayi cyo kimwe n'umuvira ni kuvuga afise uburenganzira cyo kimwe n'undi mukongomani wese mugabo kandi nawe nyine agira amadevoir ku gihugu ciwe cyo kimwe n'uwundi mukongomani wese. Kera hano mu Burundi twakunze kubona umenga abantu bo mu bwoko bw'abatwa barikumira cyane akera niho twabibona mugabo ubu arisanzura byo ndaza abatwa barongoye abatutsikazi ndaza abahutu barongoye abatwakazi ndaza n'abatutsi barongoye abatwakazi donc urumva ubu ntibacikumira barisanzura mu bandi moko. Ibi rero tubigeranye no mu banyamurenge abanyamurenge muri Kongo barikumira cyane kabisa barikumira so ngo niki barikumira barizura n'andi moko hari ukuntu donc bagize akantu kiwabo konyene. Rero muri bo hari abanyamurenge bamaze kwitahura kujya kuntu bikumira bamaze kubona yuko ari kimwe mu bituma batagira ikibatugurira ama horizon batanagwira bahisemwo kuguruka basabana n'andi moko bahana abageni basanga n'umunyamurenge aremeye ko umukobwa we aja kubana n'ubundi bwoko bwo muri Kongo basanga aremeye ko umuhungu we atora umukobwa atari umunyamurengekazi aba baramaze kwitahura. Aba rero bataritahura akenshi nibo uzosanga bavuga amajambo mabi kuri leta yabo ni nawe uzosanga bariko barashigikira abaroberi baza kurwanya leta yabo ni kubera inyigisho bigishijwe kuva bakiri bato. Abavyeyi babo hari ivyo bakuze bazi nk'ahari ukuri mugabo amakosa abantu bana babo bafise ntibigeze bafata umwanya ubwo bamaze gucira ubwenge bashishoze barabe ko ibyo bigishijwe ari ukuri canke ari amafuti. Umunyamurenge uyu munsi akija nk'akavuga ngo nta munyamurenge bafise mu nama nshingamateka nta munyamurenge bafise mu gisirikare ubu urumva bakwije mu mutwe kandi baba bahari kandi uwo ugasanga ariko arashigikirana na Moise Nyarugabo yabaye mu nama nshingamateka. basize ko ubona ibintu nashyize kubaza nashyize kuko aba bantu babivuga bari hanze y'ibihugu bakavuga amajambo mabi kuri leta yabo cyangwa se ku bandi leta bakitwaza yuko batacyo bashobora kubakoza kuko nyine nibyo ntacyo bashobora nko kubahana bivanye n'amajambo baba ubundi bisaba ama procedure kuko bice bisaba umutahe international kuko urumva umutahe ushobora gufata umuntu ari nyuma ya Kongo bisaba umutahe international kandi urumva ivyo nama procedure maremare leta igomba kuba yokora ni nko par exemple leta yacu itaragira ngo ifate ba Pacifique ifate ba Chimamanda mugabo Pacifique wase ngo aronderwa n'ubutungane igihe ni cyagera ubutungane bukagira buzokora ibyabo nabo bakongomani rero ni nkuko bisaba ko leta ya Kongo ivuga iti aba bantu ifoto barondeze umutaye mpuzamakungu bafatwe bahanwe birashoboka ni kese gusa ya decision y'igihugu. Twinjiye rero ku kibazo mbagije ati uruhande rushigikiye M23 iyi ntambara bayifata nk'iyamo mu gihe tuko turabona ku ruhande rushigikira leta ya Kongo bo ari defense batariko bayifata nk'intambara y'amoko. Bene ngoma ndakubwiza ukuri nimba hari ikintu kimwe cyatumye M23 inanirwa runo rugamba buriya nubwo bakigwana byo ndemeze uko bananiwe ni kubera yuko bakatishije iyi ntambara baza kuyigira nk'iyamoko sivyo. Iki nico kintu kimwe cyatumye bananirwa runo rugamba kubera ko muri M23 gisika cya M23 harimwo abasirikare atari abatutsi harimwo abasirikare atari abanyamurenge ni kuvuga harimwo abasirikare baba vrai congolais baba bantu muri M23 ibijozo byo kwanda bitse nkuko par exemple na Corneille Nanga sumututsi ni umubantu ubundi
uriya general Vyamungu ni umubantu mugabo ugaca ufata igisirikare kirimo aba babantu ugaca uvuga ko ugomba ukigwanishe ugikoreshe mu kugwanira inyungu z'ubwoko bumwe uraze ko abantu babantu bazokwiyakira gute uraze ko abantu babantu bazokomeza urwo rugamba ntibambewe c'est vrai muri ideologie yabo mu byo bashikiriza à l'avance ntabwo bavuga ko bagiye kurwanya ubwoko bw'abatutsi nico catuma baronka n'abasirikare benshi bo mu bwoko bw'ababantu mugabo aho batangiye kwivugirira mu buryo bweruye berekana yuko ari intambara y'ubwoko ari ubwoko bumwe ariko barahabuza ari ubwoko bumwe ariko bashaka kubuja hejuru ari ubwoko bumwe bariko baraninahaza mu kwerekana ko ubundi bwoko ari abicanyi ari ibikoko ari abantu badashobotse niho hadukiye esheke cyane ukunanirwa muri bo watangiye kubona abasirikare benshi bahunga kijya gisoda ku bwinshi ugiye kuverifya n'ududu usanga ibice 99% by'abahunze urugamba nabo mu bwoko bw'ababantu kandi nibo bari bagwiriye uyu munsi turiko turabona mu gihugu cy'u Rwanda batanguye gusaba ko bogira manifestation kubera iki kubera mu ntango hagwana ababantu ku ruhande rwa M23 ababantu benshi barahunze abatahunze nabo ku makuru turiko turaronka niyo bagiye ku mafront usanga bari kubarica abi wabo yes aya makuru ko tutarashira hanze mu buryo bweruye usanga ababantu bo muri M23 ubu abenshi usanga bari kubararasa abanirotike biwabo kubera iki kubera ko bamaze kumenya yuko batabakunda bamaze kumenya yuko nabo bariko bagwanya ubwoko bwabo abenshi nibo bariko barabigicira rero mu Rwanda babonye yuko ubwoko bwabo bw'abatutsi ari bwo buriko burahona cyane bwinshi gusumba uko byari mu ntango batakuvuga bati rero izi ntambara Perezida Kagame nazihagarike abana bacu bareke kuhahonera nakare nta nyungu turiko turazibonamo mu gihe mu ntango batakoresha amajambo mu ntango bavuga bati nta kibazo nibakomeze kurwana turabe ko twikura agasuzuguro turabe yuko igihugu cyacu gishika ku ntumbero zacu mugabo uyu munsi kubera babonye hatangiye gupfamo abana babo babihagaritse ese kubw'iryo jambo nyine uvuze baramusanguze kandi abwiranye n'intambara ikabira muri Iran turabonye neza ko Etats-Unis cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo ashaka gukoreza ibiganiro bikembe kugira ngo haboneke ko batsinze ese ko turabona yuko abanyapolitiki aribo bariko barapfa cyane imbere y'urugamba Kagame ntashobora kwiyumvira yuko ryajambiro gisubira ko azova rwana akavuga ati bya rero katuje mu biganiro tuyabe nyine byogenda kubera yuko ubwo kurangiza aho bwahoye Tshisekedi yaramaze kugaragaza ko atabiganira bikeneye kuko baragiye mu biganiro byinshi batanguriye muri Angola baraja Doha maintes fois baraja Washington kandi aho hose baragira amasezerano sauf muri Angola niho hafashwe decision ndibikaba batanze ko intambara zigomba guhagarara 18 février mugabo dusanga ntibabyubahirije icyo gihe habaye imirwano myinshi ikomeye rero Kagame we yavuze kadupfa Rwanda kandi urumva Kagame amasezerano ya Mwega yarasinye aremeza ko agiye guhagarika intambara même si yabikomeje bivuze ngo nta yandi mahirwe nibaza ko asigaranye yo kuba yose bamwiganira ntayo même si gushika ubu bakiza n'impamvu ziwabo bifondeye zituma baguma ku mirongo y'urugamba bari kuvuga ngo leta ya Kongo turabona yuko ngo yananiwe no gukemura ikibazo cya FDLR ngo rero twebwe tuma tucifatire mu ntoki tusa magingo none Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko aba FDLR atakibazo bateye ni 1500 n'abasigaye barashaje urumva mugabo nuko Kagame yakigarukanye nk'iturufu imutuma aguma ku butaka bwa Kongo so bivuze ngo nta mahirwe y'ibiganiro Kagame afise ntayo mvira inzira imwe ishoboka ni yuko Kagame atsinda urugamba bimunaniye naho ni yuko atsindwa hama akemera ntayishize ese nk'ubu ko tubonye yuko ku ruhande rwa M23 abari ko bashaka ko banki bazanye intambara mu buryo bw'amoko iyo biva ku ruhande rwa Kongo ariko bimeze gute bo ubundi
byari kuba binagoye cyane rwose. None ko muri Kongo hari amoko arenga 400, leta ya Kongo ikivuga ko igiye kurwanira ubwiye bwoko, ko yari kuvuga ngo igiye kurwanya ubwoko bw'abatutsi par exemple, yaje duca gityonya bwoko kandi rirananwa n'amategeko mpuzamakungu. Ubundi leta igomba yari kugira ngo yinde inyungu z'abenegihugu n'imbibe z'ico gihugu, ico leta ijeje. Rero ahubwo kuba leta itagwanije nka M23 nk'ubwoko, niho hahagaze intsinzi leta ya Kongo. Kuko ugiye kuraba mu mikenyero leta ya Kongo yagikoresha ahantu hose wasanga hari amafront, kenshi abakomanda regionale wasanga ari mu bwoko bw'abatutsi. Uzibigenzura uzosanga bagenda bakoresha ba Olivier Gasita, ba Pacifique Masunzu n'abandi kugira ngo bapruve yuko atari intambara y'amoko nk'uko Kagame ariko ashaka kubyinjiza mu mitwe y'abakongomani. Sinzi ko ahantu hatahura kuri front, même si bagenda bahemuka, wasanga benshi yashirayo ari abo mu bwoko bwabo akenshi kugira yerekane yuko atari intambara y'amoko. So reka ndagwakaro kari très simple, nk'akaro nk'ungaye wacu mu Burundi, nk'ubu byoshikare ditabara abizikora ditabara nayo ubundi sangiye intumbero na M23, aho bavuga ko bagomba guharanira agateka k'abatutsi. Cyo tuvuga mu buryo buri direct. Mugabo ugiye kuraba usanga ari ukugwanya ahubwo leta iba iyobowe n'ubwoko bw'abahutu. Mugabo barihenda kubera ko dufata nko muri leta nkotsi, leta yacu ntabwo twavuga ko leta y'abahutu wapi, kubera yuko yubakiye ku masezerano yarusha nibice ni 40-60. Ibi niko byubatse, sivyo ko hari usanga ari 50-50. Rero ngo ugacuza ngo uje kugwanya ngo leta nkozi ngo kubera ari leta y'abahutu, bawihenze kuko muri leta harimo abatutsi. Igisirikare kizokugwanya wewe kirimwo amoko yose, kirimwo abahutu, abatwa, abatutsi. Wewe ugacuza n'ivyumviro ngo ngiye kugwanya kijya gisirikare ngo nica abahutu, deje umaze kuba disqualifié, umaze kwinaniza wowe nyine ubwawe. Niyo mpamvu rero ubundi nyine ndiko ndabagirana inama ndanabahantu bafute mu mitwe yuko M23 bagomba guhabuza ubwoko bw'abatutsi. Nimba bafise bagikeneye kuguma bagwana, nibarondera ivyo izindi motifu zobatuma baguma bagwana. Umuhutu ari muri kijya gisirikare cyabo yumva yuko nawe muri zo objectif harimo inyungu ziyiwe, ubundi ubundi bwoko bwo muri Kongo azokwiyumvamo ko harimo inyungu z'ubwoko bwiwe. Sino bagumye bavuga ngo duharana agateka k'abanyamurenge, duharana agateka k'abatutsi, nukwinaniza mu rugamba. Ibi nivyo ndiko ndabwira na Reditabara noreke kwihenda, kubera yuko ndazi ko harimo abahutu muri Reditabara, sivyo? Ujya nimba ari Seki se bamvuga ibya Frederic Seki, nimba nihenze ni umuhutu, sivyo? Bamushizemo nk'abakorone nanga, donc bariko barakoreshwa. Ugaca rero ko ushizemo abahutu muri iyo muvuma yawe, ugacuzana ama ideology yuko ugiye guharanira abatutsi ngo bariko baranyanyasa. Wayi ushiramwe abahutu, bajya abahutu nibo baza kukunaniza. Rero nibavyumve yuko aho bagiriye sheke nihajya batangiye kwiyumvira yuko bagiye guharanira agateka k'abatutsi. Yes, bamfasanga gutangiza ikiganiro, reka nakushobe ngo ubu tujya katama kamwe k'agatsindikano bubi, ariko exactement nazanga kuri bano bantu bariko bavuga amajambo mabi kugira ngo bashobore kuba bocoza ingabo z'u Burundi ndetse n'abazirogo. Beni gutuka ingabo z'u Burundi urwego rw'igisirikare cyane ntabwo bituma gitakaza inguvu n'ubushobozi gisanzwe gifise. Ubundi ubu uri kuri marishavu, mugabo ko kuri marishavu kwawe ubu uri kuri uricafu, ubu uri kuriyerekana ko atandira ufise kandi ukanatukisha n'umuryango wawe ukomokamo. Ibi rero ndumva ko ata muntu yobisabirako, nta muntu yovuga ngo niko kizo ariko barakora hibambewe ndabaciye intege kabisa. Nibabihagarike kuko Uburundi bwari barutse ngira ngo
yarabonye ingene u Rwanda rwambawe mu kanyisase bagafunga n'umunwa n'ubu nabo batafite icyo bavuga. Rero nawe ntiyashaka kwishira ku karubanda, ntiyashaka ko abana b'igihugu nawe bamwambika ubusa, barabimukorera. Niwe ariko aravyuka hagati mu ntoki. Ico nobahanura nibagezaho abarundi bamenye ko turi biti biturirwa, kandi Uburundi bwaravyaye abahungu n'abakobwa babukunda neza cyane. Urakoze cyane Mbaravuze Sangozi, wumva niyumve icyo nkumagira amasengero. Ego ndagushimiye cyane rero kukuri cyangwa se ku mbono yawe duhaye kuno mwanya kuko birabera hariya ku bwa Kongo ku mpande zose. Ngaje nshimira n'abari kwadufasha muri mwanya, andamenyesha ko ari ubutaha bundi biganiro. Murakoze.